ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Ijambo ni rwawe ni ikiganiro kibayagira ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ijambo ni rwawe mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikira, ndabaha n'ikaze mu kiganiro ijambo ni rwawe c'uyu munsi. Turi ku munsi w'Imana, igenekezo rya 12 Munyonyo, umwaka w'2023. Umugambwe CNDD-FDD ni umugambwe abahinga b'abashakashatsi bavuga ko igikenye ari bwo buryo bwawo bwo gutwara inzitizi bahuye kuva ukiri umuharugwana. Abo bahinga nka Devon Curtis Ntagahoraho urihabwa hamwe na Gervais Rufikiri bavuga ko bakoresha inguvu kugira bazikureho, harimwo no kwica. CNDD-FDD itwara Uburundi kuva mu mwaka w'2005, imyaka 18 irakwiye. Muri iyo myaka harakozwe amabi atandukanye, ubwicanyi, amatohoza yakozwe yerekana ko harimwo ukuboko kw'indongozi zikomoka muri uwo mugambwe, harimwo mbere n'ubwicanyi buvugwamwo indongozi nkuru z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe n'abatumire babiri, umupfasoni Nadine Nibigira, umushakashatsi yanonosoye ivyigwa ku bugizi bwa nabi, igituma abantu bageraho bakora ubwo bubisha, n'ingingo amareta yofata kugira abukinge, criminologie mu rurimi rw'igifaransa. Nadine Nibigira, mwiriwe nakaze mu kiganiro. Mwiriwe mupfasoni Ines, ndahaye mwiriwe n'uca gusangira ikiganiro Maître Lambert Nigarura, naramutsa n'abariko baradukurikirana. Umutumire agira kabiri yanonosoye ibijanye n'amategeko, umushingwamanza Lambert Nigarura. Umushingwamanza Nigarura hari no mu bashingwamanza baburanira abakorewe amabi kuva mu mwaka w'2015, aho umugambwe CNDD-FDD wagumizaho ku gikenye Perezida Nkurunziza ngo bariwe yitoza ku ncuro igira gatatu. Lambert Nigarura, mwiriwe nakaze mu kiganiro. Mwiriwe Ines, ndaramukije nabo dusangiye ikiganiro, umupfasoni Nadine, ndaramukije n'abandi bariko barakurikirana ikiganiro, nkongera nkashima ko mwadutumiye. Ikiganiro ijambo ni rwawe kiriko kiraca ikibiriraho ku rubuga Facebook rwa Radio RPA. Mwebwe muriko muradukurikira kuri urwo rubuga, nabo turi kumwe hano kuri Zoom, mwese ndabaramukije ndabifuriza ikaze. Mu kanya turaduga kwijambo. Nadine Nibigira, wanonosoye ibijanye n'ubugizi bwa nabi, criminologie. Mu gutangura uwo tubwira muri make criminologie mwiga ibiki kugira abadukurikira batahura ivyo ari vyo, ko mu Burundi tudakunze kumva abagize mwene ivyo vyigwa, mu minota nk'ibiri gusa. Urakoze mupfasoni Ines. Criminologie novuga ko yoba ari nk'umurima wagutse usoroma mu bisata byinshi. Ni umurima wagutse kuko ni ivyigwa n'ubushakashatsi bugerageza kwerekana ibitagenda neza mu bisata byinshi by'isi, by'igihugu canke by'ikibano. Aha mvuze ngo ni umurima, ni ukuvuga yuko iyo hari kitagenda neza mu buzima busanzwe bw'akazi, haba hariho abajejwe ubwo buhinga, novuga nk'iyo ari ubugizi bwa nabi butunganijwe n'inzego, ariyo twita criminologie organisationnelle, itunganijwe ugasanga ubwo bubisha butunganijwe ku rwego umengo novuga bibaye nk'ibisanzwe mu buzima busanzwe. Hakaba n'ibindi vyigwa usanga biraba uburyo umuntu yokinga canke inzego zokinga ubwo bubisha, navyo nivyo twita politique criminelle. Ni ukuvuga ni imigambi amareta ashiraho mu kwirinda yuko ibisata byose hajamwo ubugizi bwa nabi canke ububisha. Haba hariho nk'imigambi y'uburimyi kugira ngo abantu birinde inzara, bareke gucumitana canke kwicana ari ugiye kwiba igitoki, ahubwo iyo mugambi w'uburimyi gatuma yuko haba imigambi myiza y'uburimyi ituma birinda inzara. Hakaba hariho imigambi yo kwirinda ruswa canke igiturire, iyo nayo ituma abantu hakugira akaboko
ahubwo bakora bakarya ibyo babiriyakuye. Hariho imigambi novuga muri rusangi yigisha abanyagihugu kubana neza atagwanko atanzankano. Ni ibintu rero novuga mu Kirundi novuga nti umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cose. Criminology rero yinjira muri ivyo bisata byose bijejwe igihugu canke kibano, bigatuma ubwa mbere ho abize ivyo vyigwa canke abatanga iyo migambi bakinga ubwa mbere mu gushiraho imigambi myiza y'iyo politike criminelle canke politike publique z'igihugu zikinga ubwo bubisha, mu gutunganya neza inzego, mu gukorera neza abanyagihugu, mu kunategura abarongozi bazima beza batazotuma kwa kumenyera ikibi gitangurira mu butegetsi. Ego, urakoze cyane. Ubu twinjire muri kiganiro nyezina mu buhinga bw'ivyuma badushishirizemwo amajwi duherako. Rimbo ndamukeneye umutwe canke akomeye imiliyoni 5 abona canke yapfuye turamukeneye kaburimbo imiliyoni 5 izo natanze umuzana umutwe atara 5 ihiganwa ryo kumurondera nta muntu ashobora guhungabanya umutekano w'abene igihugu ngo ikomine ari umwe ni kumukuramwo habasigaye gusa kubaza Imana yuko umuntu abacumuye nicyo umuntu abasigaye kumenya Mana none jewe ko aba bantu baramerewe nabi abantu ikomine yose uwo muntu nkaba ndamukuyemwo ari we yarabamereye nabi none ngize ikosa gusa ku mutekano w'igihugu ni kwambara urwaga. Uwo ni Reveriyano yo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga amafaranga yatanze kugira bice umunyagihugu wo muri komine Matana Pascal Ninganza batazira kaburimbo. Ivyo yabishikirije muri Nyakanga 2019. Kaburimbo yahavuye agandagurwa ku rugwiwe imatana muri ndamukiza w'umwaka wakurikiye 2020. Abapolisi bamusanzeho baramuhagarika n'abakozi biwe babiri barababoha imbere yo kubagandagura uko ari batatu baciye bahambwa dogo cimbwe aho nyene. Urupfu Reveriyano yo n'uyu munsi yemanga kandi yigamba nkuko tuvyumva muri aya majwi akurikira. Jemuga namanda bivuga kwera aho nciye hose ndakubwira nti jewe ndavyabe bice na gatatu nakajagari nico gituma mumva ngiye ahanda kubwira nti jewe naho urarumbwira umuntu umwe ntashobora kuduhungabanya turamukuramwo aravamwo je ntimuzo ivyo ari bavuga ngo kuri Facebook ngo ndi kuri yavuze jewe ndabivuga n'umutima wanje wose n'ubwenge ndazi yo mvuye sishobora kwemera umuntu atera akajagari ikomine uyihungabanye unaondolewa uravamwo kabisa ivyo navuze Matana mvuze kaburimbo navemwo n'amahera nkavuga nti ndabaha amahera mbona abanyagihugu banje batekanye avemwo umwe bijyana bivuga live ntabyo gufyonda ntavyiki n'ubu ndabisubiramwo ntibishoboka ko abantu 100 baje mu kajagari kwera umuntu umwe ntibishoboka none uwo tuvuga ngo gatugenda ukaryama ngo je natowe ngo muzomvira saa 4 jo kubera umva yo ni bimwe muri ibi tuvuga tuti none tuvuye he uraza abantu ngene bari kwariruka uraza abantu ngene bagira mbo uraza abana b'u Burundi bakwi kuri tele hari. Muri kino kiganiro turi kumwe n'umunyamategeko Maître Lambert Nigarura. Mu majwi twumvirije y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntacu ubutungane bwokorerako. Urakoze cyane Ines kuri ico kibazo na cyane mu byo duhejeje kumva bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Guhamagarira abantu kwica umuntu ni icaha gitekanijwe n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi gikongera mbere kigahana ico caha. Ni ukuvuga yuko gufata yuko umuntu hari ico yagirizwa, amategeko y'u Burundi aratomoye neza umuntu afite ico yagirizwa yuko arengutswa imbere y'ubutungane, hama hakaba ubutungane bumukurikirana akaronka uburenganzira bwo kwiregura mu buryo butomoye
butomoye mu mategeko afise abamwunganira, hama hakaba urubanza ntabanduka mu gihe aba yireguye, abamwagiza nabo nibaronse akanya, mu gihe rero uwo muntu yagiriwe n'icaha agaheza agahanwa bikurikije amategeko. Hari ibintu bita la présomption d'innocence, ni ukuvuga yuko umuntu wese aguma ari umwere gushika aho iyo sentare iba yamwumvirije yireguye, hakaba urubanza ntabanduka. Ivyo rero bitabaye, guhamagara umuntu ko bomwica bakazana umutwe ni ibintu binyuranye n'amategeko. Birababaje rero kubona mu Burundi amajambo nk'ayo yarashikirijwe, ubutungane na cane cane umushikirizamanza ntaca afata ingingo yihuta yo kurenza uwo muntu, na cane cane ko n'uwavugwa mu nyuma yahavuye afatwa bikagenda nk'uko yari yabisavye agacibwa umutwe. Ni ibintu rero biteye ubwoba, ni ibintu bigaragaza ko ubutungane n'amategeko yanditse mu Burundi adasomwa, n'abajejwe gushira mu ngiro ayo mategeko akaba atanguvu canke atabubasha bafise bwo gukurikirana ukoze ico caha. Ni ibintu rero vyari bitegekanijwe n'amategeko, igitabo mpanavyaha c'u Burundi, eka mbere n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ariryo mbere tegeko risumba ayandi yose, nk'ingingo ya 24, ingingo ya 21 aho ivuga yuko umuntu wese iteka ry'umuntu wese risonerwa kandi rigakingirwa. Guhungabanya rero iteka ry'umuntu wese birahanwa n'igitabo c'amategeko mpanavyaha, iyo n'ingingo y'ibwirizwa shingiro. Nico kimwe nyene n'ingingo ya 24 y'ibwirizwa shingiro nyene itegekanya neza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho. Kubona rero umukuru w'umugambwe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe yubahwa kuvuga yuko hari umuntu yozanwa umutwe, ni ibintu bihonyanga igitabo mpanavyaha, bigahonyanga ibwirizwa nshingiro mu ngingo yazo ya 21, 23, 24. Ego, urakoze cane. Nadine Nibigira wanonose ivyigwa ku bugizi bwa nabi, muranasesangura ibituma abantu bageraho bakora ububisha. Reverendo Ndikuriyo umunyagihugu nciyaho, ni n'umutegetsi mu gihugu. Ivyo yavuze yaratumye abantu asaba ko umuntu agandagurwa, wa muntu aragera naho agandagurwa koko, kubera iki umutegetsi ageraho yigamba ubwicanyi? Mu bisanzwe iyo hakozwe ububisha nk'ubwo canke n'ubundi utavuze bumaze gukorwa kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD, umuntu ikintu ahera ko kumenya no gushaka kurondera cane ni kumenya mbega uwo muntu akahise kiwe n'akahe, ari mu mugwi uyuhe, yaciye mu biki, canke akarangamutima k'umugwi arimwo n'akahe. Muri ico gihe rero bica byoroha kumenya igituma yaba yarateguye ubwo bubisha nk'ibyabaye mu kugandagura n'Inganza Pascal, kuko byabaye ku mugaragaro, byavuzwe ku mugaragaro mu manama, wanashaka kumva n'abanyagihugu ngo bariko baranabitwenga. Sinzi ko bari banezerewe nuko bari batahura ibibarindiriye nabo, kuko umaze kumva umuntu w'umurongozi nk'uyu ashobora kuvuga yuko ashaka kubona umutwe w'umuntu yapfuye mu gihugu, ata gihano cyo gupfa kihari, cyo kwicwa kihari, peine de mort, ugerageza kubona yuko naho hari amategeko, naho hari ibwirizwa shingiro rituma umuntu wese yateza kugira uburenganzira bwo kuburanishwa no gucibwa urubanza nyarwo gukuri, ko hariho uruhande rundi novuga la face cachée y'ibikorwa ukundi, kandi n'igihano cyo gupfa kikabandanya, canke novuga ubwicanyi buteye ubwoba bunategurwa mu ibanga, gukorwa n'imigwi irimwo abarongozi na cane cane nk'urongoye umugambwe ari butwara uno munsi. Aho rero mvuze nti gusesangura gushika kure, uco yumvira uti mbega uyu muyobozi yabikoze ari mu mugwi uyuhe, uwo mugwi wamaze iki gihe wari ukiri no mw'ishamba, kuko CNDD-FDD yaje ivuye mw'ishamba. Uco wibaza uti mbega ico baharanira cari iki, canke cari ico bagaragaza. Ivyo byose bituma umuntu aca yibaza ati mbega umuntu atanga amahera imiliyoni 5 ku gatwe k'umuntu aratandukanye n'abantu bavuga ko bari kubaharanira ubwigenge bwa bose bakiri mw'ishamba, kandi cari ikintu cumvikana cane.
aratandukanye n'abantu bavuga uko bariko baharanira agateka ka bose no kwibohora kwa bose no gutwarwa neza kwa bose, mugabo ugasanga bateye amakambi y'impunzi, mugabo ugasanga bateye amashure, mugabo ugasanga bateye abantu batishoboye badashobora no kwigwanira atani ikibazo c'intambara barimo. Nuko rero umuntu ashobora kwibaza akanatahura neza igituma umuntu nk'uyo umurongozi nk'uyo uravye aho yaciye ashobora kugira ibintu nk'ivyonye. Ikitanantangaza kindi nuko ubutungane budashobora kumukorako. Ubwo butungane ni ubutungane bw'uwo mugambwe, bw'uwo muhari, kandi bw'abo bantu bose bifuza ko igihugu gitwarwa gutyo. Rero kuri jewe nk'umuhinga ndabifata nk'ibisanzwe uravye ivyo berekana kuva bacinjira ku butegetsi gushika imisi yose ivyo bakora bakiri no mw'ishamba gushika n'uno munsi. Ego, urakoze cyane. Uwo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hamaze iminsi agendura uturere dutandukanye tw'igihugu. Amakuru twahawe n'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye amaze gucamwo ahurira hamwe ko mu butumwa uwo mutegetsi atanga asezeranya urupfu abanyagihugu bazonana kuyoboka uwo mugambwe arongoye. Ku munsi wa mbere w'ino ndwi dusozereye yari muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Mu kwezi kw'icenda mu mpera hari kwa 21 yaragendeye zone Rugazi komine Kabarore intara ya Kayanza. Aba banyagihugu mugira mukurikire nabitabiriye ivyo bikorwa bavuga ko Reverend Ndikuriyo yababwira ko ari ukwica abananye kwinjira muri CNDD-FDD. Ndongozi bahashitse isaha 8, abanyagihugu benshi bagiye kuhashika isaha 10. Egena yavuze ko bakwiye gucunga hamwe bobona umuntu wese yita impuvyino yabise ngo amabingira, ni kuvuga abantu batumva ibijyanye na CNDD-FDD bose kari ukubakuramo. Ati ibingira ibyo mu ntama urwana nayo ukayica mugabo intama zigasigara. Ijambo yavuze yuko badashobora kuja kuba abanyamugambwe hari amazosi hasi. Ibyo bivugiye Muzenyi ageze i Nyabihanga n'abenegihugu bariko baravuga yuko tubateye ubwoba. Lambert Nigarura ngaruka iwawe, ayo majambo ahimiriza kwica Reverend Ndikuriyo yashikiriza mu bikorwa by'umugambwe ahagarariye. Mbega ayo majambo nk'uko izo ntahe zitangwa n'abanyagihugu ubwayo murumva ko hari ico ubutungane bushobora kuyakorera ko kumbure kugira ngo bukinge. Mbega woduha n'umuco ari hamwe ayo mabi akozwe abantu bakagandagurwa vyobazwa uwabivuze gusa canke nico ahagarariye kuvuga umugambwe CNDD-FDD hogeraho ubibazwa mu gihe utamamye ariko arabivuga? Amategeko ategekanye iki? Urakoze cyane. Guhamagarira abantu kwica ni icaha, ni n'icaha gikomeye cyane, na cyane cyane iyo gikozwe n'umuntu afise ikibanza mu butegetsi bw'igihugu. Ariko ikindi kinatangaje nuko kubona ubutungane bwaracitse igikoresho ku buryo butaba gifise n'ijambo n'inguvu zo kubahuka guhagarika uwo muntu, nico kibabaje cyane. Nababwiye mu mategeko y'igihugu bwirizwa nshingiro ingingo ya 24 iravuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho. Kumva rero ko hariho umuntu abahamagarira kwica uwundi ni ikintu gihonyanga ibwirizwa nshingiro y'igihugu. Bitaye ko nobabwira yuko mu masezerano mpuzamakungu Pacte International Relatif aux droits civils et politiques mu ngingo yayo ya 19 iravuga yuko guhamagarira abantu urwanko bifatiye kuko basa, ururimi bavuga canke ivyiyumviro vyabo vya politike kugira ngo bicwe ari ibintu bihanwa n'amategeko, bigasabwa yuko igihugu cose kica gishira mu ngiro ayo mategeko, na cane cane ko Burundi bwashizeko umukono kuri ayo masezerano. Ivyo rero iyo bimaze kuba umuntu agahamagarira abantu kwica abandi umugwi kanaka kubera ivyiyumviro vyabo canke kubera uko basa canke kubera uko idini ryabo, mwumva yuko bisanzwe binyuranye n'amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateyeko igikumu.
aho bisaba yuko ubutungane bw'igihugu bwari guca bufata iya mbere ni ukuvuga umushikirizamanza kizigenza agahagarika uwo muntu ariko akora ivyo bintu hama bakamubaza imvo n'imvano yishigwa mu ngiro ry'ivyo kuko murumva ko ari ibintu bishobora kwegera igihugu mu karambaraye. Umushikirizamanza rero yateze guhamagara umukuru w'umugambwe nk'uko bahora babikora ku bandi batanakoze n'ivyo boye. Iyo rero bibaye nogira yuko ivyaha ivyo bita la responsabilité pénale biba ku muntu ntibikigwa ku giti c'ishirahamwe canke umugwi kanaka, ariko bibaye ngombwa uwo muntu agakurikiranwa niwe akurikiranwa ku gatwe kiwe, ariko hazogera igihe umuntu wese mu gihe aba ataco yakoze muri ivyo bintu kuba atashoboye kwamama canke kwamira canke guhagarika na wene hariho ivyaha bita complicité, ni icaha kivuga yuko wakingiye ikibaba umuntu ariko arakora icaha canke umuntu ahamagarira abandi gukora icaha. Haragira igihe n'umugwi kanaka ushobora gukurikiranwa, ariko mu mategeko la responsabilité pénale igwa ku muntu ku giti ciwe. Yego, kuri ibi vya Reverien yo ari kugira ngo uwo mugambwe utogeraho wagirizwa iyo complicité muvuga, wategerezwa kwamama canke kwamira ivyo ariko arashikiriza mu bikorwa vy'uwo mugambwe ahagarariye. Mu bisanzwe umugambwe CNDD-FDD ni uri ku butegetsi, ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu ari we kizigenza mu rwego rw'ubutungane aturuka muri uwo mugambi. Igihe ubutungane bwoba budafise inguvu canke gushaka nk'uko tubibona, bategerezwa kumugarura mu nzira nyayo, bikenewe bakanamuhagarika kugira berekane yuko bayitandukanije n'iyo mvugo ihamagarira abantu mu bwicanyi. Ni ibintu rero biteye isoni kandi biteye ubwoba kubona leta itwara igihugu ikomoka muri uwo mugambwe ikaba iri mu gacerere, ubutungane na cane cane urwego rw'abashikirizamanza rukaba ruri mu gacerere. Ni ibintu biboneka yuko harimwo ca caha nababwira ca complicité co gukingira ikibaba canke kwifatanya, navuga ko ari kwifatanya n'uriko arakora icaha. Ni ibintu rero vyobazwa n'abatwara igihugu kuko nabone bakomoka kuri uwo mugambwe, nk'umukuru w'igihugu asanzwe ari we umucamanza kizigenza. Urakoze cyane Nadine. Abahinga bagenzawe nka Curtis Devon na Ntagahoraho bagiye biga ihindagurika ry'umugambwe CNDD-FDD, bavuga bati imigambi yo kwiteza imbere guhinduka yose yashizwe ku ruhande n'uruhande rw'abanyamugambwe batwaza umukazo, ari nabo biganzira umugambwe kuko bazi gukoresha igikenye. Umuhinga Jean Tikini yahoze ari segretari c'umukuru w'igihugu yihweje nawe kahise ka CNDD-FDD, avuga ko ubutegetsi bwayo bubakiye ku gikenye. Asigura ko hariho ingingo muri uwo mugambwe zituma abawuyoboka bemera bakisunga ico gikenye nk'ikigwanisho c'umugambwe wabo. Ico gikenye uwo yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD avuga kandi ko cava ku rugero rw'ubukozi bw'ikibi bw'umugwanyi umwe. Ni naho bamwe mu bagwanyi bahavuye bitwa amazina nka Ndakugarika kuri Gervais Ndirakobuca umunsi ari umushikiranganji wa mbere, Gafuni kuri Dismas Sindaye intwazangabo mu gisirikare. Nadine, nuwuhe mwihwezo wawe kuri ivyo abashakashatsi bavuga, mbega n'ivyo bisigura iyi nyifato ya Reverien n'ibindi bihangange mu mugambwe bakoresha ndetse abawugize nk'imbonerakure mu bwicanyi n'ayandi mabi tubona mu gihugu? ntanguriye ku kantu kanyibutsa ivyo vyo gutwaza igikenye, ariko uririmba yuko wifuriza neza abanyagihugu. Ndibuka imbere y'amatora y'ibihumbi 2020 uwahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye yaravuze akantu kadasanzwe ati inkoni nawe ikubitwa n'uwawe iguma ibabaza. Iyo turiko turaraba akenshi ingene uburongozi bukora, umengo bariko bereka abanyagihugu ariko barabaronderera neza, ariko wihweje
hamwe nogaruka kuri ubwo bushakashatsi n'abahinga n'ibyo bashikirije, urabona neza yuko ugutwaza igikenye kwabo n'imvugo yabo yuko baronderera neza abanyagihugu bitandukanye cyane. Aha notanga nk'akarorero ko kuraba ingene abantu ugereranije n'ibihe biheze, abanyagihugu bashonje, abanyagihugu bagowe, ingene ikibazo c'amashure, ubumenyi mu makaminuza, ingene ukwivuza amagara y'abantu, naho bavuga ngo politike nziza yo kwivuza ku buntu, hariho n'abatinda bakavuga ngo kwiga ubusa ku buntu. Ibyo byose birerekana neza yuko iyo ntwaro yerekana ko ikorera abanyagihugu, yifuriza neza abanyagihugu, ariko bikaba biriko biba ku gitsure, udashobora kuvuga uti ndashonje, hari uvuga yuko abanyagihugu bafungura gatatu ku munsi kubera wewe ashobora kubironka. Ni intwaro ya Ryogora duhure, ni intwaro ifasha yuko umunyagihugu yovuze ikitagenda atagira ubwo burenganzira, kuko ababona yuko ahashobora kuhagirira ikibazo cyangwa hasiga gato. Abo bashakashatsi rero ibyo bavuze nka Gervais Rufikiri wewe aba yarabibayemo cyane, akabivuga nk'umuhinga kandi yarabibayemo, ni ibintu biba bigaragaza cyane uko iyo ntwaro itunganije kuva bakiri mu ishamba, uko iyo ntwaro itunganijwe mu buryo butagaragara, ariko bo bafise novuga nk'ikintu ngenderwako cabo, hama bikanerekana n'ubundi ko hariho abantu bakaruhariwe mu nyifato haba ubu na kera kandi bikibaranga. Muri ico gihe rero umuntu ashobora kwibaza ati mbega igihugu coshobora kugira ubutungane bwiza gute hariho ababona yuko hakuburanishwa umuntu ajaniranya agatanga indishi impembo ku muntu ashoboye kwica umuntu yifuriza urupfu. Mbega umuntu yoshobora kuvuga ko abanyagihugu bifuza iki canke akakibakorera nk'umuyobozi wewe ashobora kuba afise uburyo, hariho ijambo bakunda gukoresha ngo kurundarunda, uburyo bwoshobora gutunga n'abanyagihugu nk'amezi angana runaka ari bifise mu mufuko wiwe wenyene. Nico kintu rero je kinyemeza yuko bobo ibyo bavuga ku munwa n'ibyo bateguye abayobozi cyane cyane ico ndiko ndavuga ko abanyagihugu bagorewe hamwe bose, ni ikintu kidasanzwe kandi gishobora gushikana ahantu habi cyane igihugu nimba kitahashitse. Ego murakoze. Ubu mpakanya bo bafise ico babaza canke baterera imbere yuko dutandukira igice ca kabiri ari naco ca nyuma ca kino kiganiro. Kuri mwebwe muriko muradukurikira kuri Facebook, ari ufise ikibazo yocandika aho nyene, abariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma barabinshikiriza, nanje ndabibashikanire ku batumire, uwubaza atomore uwo atumbereze ko ikibazo ciwe. Hano ndabona wasavye ijambo mu buhinga bw'ivyuma, ngira bomugururira micro libera ntibashira kandi. Nigo cane ndaramukije abatumire n'abariko baratwumviriza, n'ugukenguruka mu mwateguye iki kiganiro. Ndafise ikibazo n'intererano pardon. Icambere coco nuko uravye imyaka CNDD-FDD imaze ku butegetsi, ukumviriza imvugo, ukumviriza n'ingene ivyo bashira mu ngiro vy'ubwicanyi cane cane dufatiye kuri kora, ni ibintu bibabaje. Hanyuma ikindi kibabaje nuko twebwe tuguma twidoga, twumviriza duhanahana kuri WhatsApp ayo majambo ahamagarira kwica,
bikaba ku mwaka mugabo tukabihanahana agateka karihara. Ico nshaka kuvuga ni ikihe? Nico kibazo canje mbaza umucamanza Lambert, mbega ko ubutungane bw'i Burundi buri mu minwe ya CNDD-FDD bukaba budakingira abarundi, ariko uyarongoye umugambwe CNDD-FDD akaguma ahamagarira kwica uwo wese atayoboka umugambwe CNDD-FDD. None nta handi abarundi boca kugira intahe ikubite mu gahanga uyahamagarira kwica abarundi. Turazi neza ko hariho la Cour de justice muri EAC, turazi ko hariho CPI, turazi hariho Cour muri, je pense muri Union Africaine, urabindusha cane. None habuze iki kugira twebwe abarundi twitera iteka dukingire n'abarundi bene wacu birigwa bari cyane cyane batari mu mugambwe CNDD-FDD. Intererano gomba, icyo nashaka kuvuga aussi ni il faut nuancer uravye imvugo z'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye, ingene yemanga izuba riva ingorane ziri mu gihugu, ingene abacamanza imanza za ngodagonde, ingene ubusuma bwabaye ndanse, bimwe vya corruption. Ejo bundi yavuze yuko Uburundi bushobora kubura amahera yo guhemba abakozi, Uburundi bushobora kubura amahera yo kugura imiti no kugura ifumbire n'ibindi n'ibindi. Ntuzeye wabugize analyse y'iyo mvugo yiwe, urabona ko yemanga izuba riva k'umugambwe CNDD-FDD wananiwe, kandi ko abarundi aribo kisufu ingaruka mbi zigaruka kuri bo. Urumva igitangaje nuko ari umukuru w'igihugu ari atiza gutora inyishu, hanyuma en même temps akajwa le rôle de l'opposition. Ivyo twivuze baca babitinya nka mu Burundi. Kuvuga no kunuansa par rapport mu mvugo barahinduye kuva kuri Ndayishimiye, we warerekana neza yuko CNDD-FDD ntabivuga gutyo, yazanye ingorane mu gihugu, notamment ivyo by'ubusuma mu gisata c'indero, akanovera katitutse, vyose vyirigwa yidoga. Ntuzeye la responsabilité n'umugambi uri ku butegetsi. Ego murakoze. Lambert Nigarura ngira yo kwishura kuri ico kibazo. Urakoze cyane, ni ikibazo nkoramutima. Ico nashoboye gutahura yagize ati ko ubutungane umunsi bw'Uburundi busanzwe buri mu minwe y'uwo mugambwe nyene, aho umukuru w'umugambwe ari we yirirwa arahamagarira abantu kwica abandi. Ati none hokorwa iki kugira umuntu yitera agateka, ko hariho ayandi masentare mpuzamakungu aratanga akarorero ka sentare yo mu karere, umugwi wa Afurika na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ico novuga ni uko ibiriko birakorwa vyose guhamagarira abantu kumara abandi ni ibintu bitohozwa, kandi biriko biratohozwa, biratwara igihe n'ivyo, kuko nko kugira ngo witware ku bintu penale, ku bintu vy'ivyaha, urutezwa kuba ufise warahawe uburenganzira n'umuryango. Aha nshatse kuvuga kuri bijya vya Pascal Ninganza, hama ugaheza ugatanga ikirego haba mu isentare canke n'iyindi. Biragoye rero ko notanga umuco kuri ico kibazo yuko hoba hari habitwaye canke ko biguma biri mwibanga mu gihe sentare bitaraheza kugira amatohoza. Ariko ico womenya nuko ivyo bintu vyatanzwe
ibitari bike muri ivyo vyatanzwe haba mu bahinga ba sentare mpuzamakungu bariko bagira amatohoza mu Burundi nabo bakaba baca bafite umwanya wo kurondera ingene bagira amatohoza yo guhinyuza kugira baronke umuco ku vyo baronse n'ivyabaye vy'ukuri. Ivyo rero birafata umwanya ariko birakorwa. Ku vyo kwitwara nko muri sentare y'akarere nakubwiye yuko bisaba yuko umuntu aba afise uburenganzira bw'umuryango, murazi yuko nico kimwe no muri komisiyo africaine, ico gihe naho ni ibintu bija habona ugasanga rero umuryango w'ababa bakorewe icaha barafise impungenge y'umutekano wabo, ni ibintu vyumvikana, bigaca bisaba rero yuko umuntu yitura sentare mpuzamakungu mpanavyaha afise ivyemezo bikwiye, niho biba bikenewe kugira nabo bisubiremo amatohoza babone gukurikirana ubu canke uwundi. Kuri ico kibazo rero nta muco urengaho, atari uko gusa ico nashaka kongerako nuko nko guhamagarira abantu kwica ivyo bita appel à la haine nationale raciale ou religieuse, ni bisanzwe bitari mu mategeko nk'uko nyene, kiretse ko biri muri pacte internationale relative aux droits civils et politiques. Hariho ubundi buryo ariko bushobora gukorwa, aho no tanga nk'akarorero vyabaye muri Centrafrique igihe hari ibiri les antibaraka na Sereka, bamwe b'abakatolika abandi b'abayisilamu, niho habaye guhamagarira abandi kwica boye. Inama nkuru yaboneye havuye isohora ico bita resolution kuri ivyo, bisaba ko urumva naho hariho sentare mpuzamakungu ariko aratohoza, hagiyeho resolution mengo 2387 mu mwaka wa 2017. Nkifuza yuko nkiyumvira yuko je nk'ico notera nk'ibi biba muri rusangi umuntu aba atarapfa, nk'ivya kaburimbi ivyo birageze ko amasentare aba ariko arabikurikirana, ariko ivyo biracari mw'ibanga ntavyo umuntu yovugira aha. Ariko nk'ibintu hamagarira abantu mu nama y'umugambi kwica abandi, twibaza yuko bikwiye ko tugira ico dukoze mw'ishirahamwe mpuzamakungu, ni naho bikwiye yuko tworonka iyo resolution. Ariko naho tutaronka resolution, umuntu arashobora guca ku bundi buhinga. Hariho ico bita juge à compétence universelle, aho naho ivyo biroroshe. Hariho ibihugu iki caha kiri muri pacte internationale cagiye mu mategeko, novuga nk'Ubufaransa, novuga nka Australia, umengo na Finland. Abantu rero bashoboye kuvyegeranya ivyo bagaheza bagasezesa juge à compétence universelle, nibaza ko vyofasha gusumba, na cane cane ko iki caha kitari mu maelema constitutif y'amacrime asanzwe akurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Niyo nyishu notanga. Ivyo navyo umwe wese yashobora guterera kugira ngo vyegeranywe, nk'uko iradiyo RP yashoboye kwegeranya ayo majwi. Haba hakenewe yuko aheza agashigwa mu rurimi rw'igifaransa, umuntu akitura uwo mucamanza mu bihugu vyamaze kwekrimina ico caha mu mategeko y'igihugu, ivyo bita juge à compétence universelle nko mu bihugu namaze kuvuga. Sinzi ko muba nishuye ikibazo nk'uko yakibajije. Urakoze cane. Ndabona uwundi yasavye ijambo, Adonis Ndikuriyo, mu buhinga bw'ivyuma bodufasha bakamugururira mikro. Adonis, muratwumva? Oui, alors? Oui, muratwumva? Adonis? Adonis, muratwumva? Ego ndiko ndabumva. Ni ikibazo ca n'intererano? Nari mfise ikibazo nagomba kubaza abatumire. Ego, mugire ko numva umenga muri ahantu hari urwamo. Pardon gato, nagomba kubaza. Allo? Ego, turabumva. Gira ko n'ikibazo cane. Ku bijanye n'inyigisho z'ubwicanyi zitangwa na cane cane n'umugabo CNDD-FDD, nagomba kubaza nk'umupfasoni Nadine yize yanonosoye ibijanye na criminology, na Nigarura yanonosoye ibijanye n'amategeko
twokwitega iki nk'abarundi kuri ivyo vyaha vyose vyako? Ese twokwitega yuko bizohava bihana canke ko tubona ubutungane ataco bivugako? Twovuga yuko boba bafadikanije canke kuba ari ukumutinya, kuko iyo umuntu amaze guhamagarira abantu kwica abandi ndetse akanigamba ati uwuzokwica ntakanzomuha amafaranga angana uku, ivyo bikaba ubutungane ntihagire ico bukora, twovuga ko bafadikanije canke yuko ubwo butungane bwaba bumutinya? Ikibazo canje nico. Murakoze. Ego urakoze cane. Nadine. Ikibazo ca Dionisi Ndikuriyo abaza icokorwa. Bwa mbere hoho nari nabivuze, haba hari ikibazo novuga ca criminalité organisationnelle, ni kuvuga iyo ubutegetsi canke inzego nyinshi ziba zibirimwo akenshi mu bugizi bwa nabi. Aho hariho n'abajejwe novuga aboshobora gufasha mugabo kubera ko hariho kugira ubwoba no kubona yuko badashigikiwe, ugasanga hari umucamanza canke abacamanza canke abashikiriza amanza bari gushobora gutumbereza urubanza, ariko kubera babona yuko kuba ari ukwiheba ugasanga biragoranye. Ikindi naco kigoye cane ni ukuntu izo nyigisho zikorwa ku banyagihugu benshi. Abanyagihugu bari biteze ko umurongozi ababwira vyiza kandi ugasanga biranababoreje. Je nofata yuko imvugo nk'izo mu Kifaransa yoba ari nka apologie du crime ou des crimes, kuko zifasha abanyagihugu kumva yuko ni ukwama biteguye. Hari imvugo Jean Pierre Chrétien yakoresheje mu gutegura ihonyabwoko mu Rwanda, ni la propagande en miroir. La propagande en miroir ni ukuvuga ni igihe wewe uri kurigisha abanyagihugu ko bageramiwe, bumva uri kurabakabura ngo bumve yuko bageramiwe, ahubwo bitanga umwansi. Rero n'izi mvugo ziba zikoreshejwe n'umuyobozi w'umugambwe uri ku butegetsi, ziba zigamije ikintu nk'ico wonye. Ni ukuvuga igihe babakenereye baba ariko barabigisha kwama bameze magabo kandi bakumva umengo birabaraba cane naho vyoba atari navyo, kugira ngo bumve yuko igihe babakenereye gukora ikintu runaka canke gucanishamwo imigwi runaka, bumve ko ari ikintu gifise ishingiro, bumve ko ari ikintu kibaraba, hama bakore uko bashoboye. Nabo babategetsi bariko baracanishamwo abarundi bagume bahangamye muri ubwo bugizi bwa nabi butunganije ku rwego rwo hejuru, hama babone ko bashikiwe niyo hageze, haba ikiringo c'amatora, haba ikiringo hagati yabo nabo nyene co kuvuga ati jewe numva nogumaha, kuko hari igihe ibibazo bitaba biraba abatabashigikiye gusa, hari igihe biba biraba mu muryango wabo, mu mugambwe wabo, ugasanga ni iyo mvugo ifasha yuko hama hariho inyinyurana no kuboreza abanyagihugu babereka yuko icoba cose ari ukubakingira. Mu bisanzwe icukuri cari uko babacanisha kugira ngo babandanye bigumira ku butegetsi, babacinyiza batabatwarira neza kugira ngo bogorore batere imbere aho gusubira inyuma nk'ibirenge. Aho rero novuga muri make yuko ari ikintu kibi cane cigisha urwanko abantu basanzwe bamerewe nabi, batezwa kubana neza bagasangira kabisi n'agahiye mu kibano cabo. Urakoze Lambert, namwe mu mwishurire ce tubandanya. Ego je ndamwishura mu majambo make, avuze ati twokwitega iki ko mbona ubutungane bwo mu Burundi umengo buramushigikiye canke bwirabira hirya. Ati abarundi bariko bakorerwa ivyo twokwitega iki? Ico nagomba kumubwira nuko Jesse nkekeranye yuko gukurikiranwa kw'ivyo bintu kuzoba, mugabo bishobora kutaba uyu munsi canke ejo, kuko burya hari ubutungane bukomeye, ubutungane bwiza nubwo mu gihugu. Ikibabaje nuko abategetsi ngira ubutegetsi buraboreza nta somo butanga. No guha ukaraba ibyabaye mu Rwanda ihonyabwoko haheze imyaka myinshi, ariko umunsi abariteguye abariko bagira ibiyiye bariko bafatwa
nk'isazi aha mu bihugu byose babayeho babundabunda bakayobwa nk'isazi. Iciza rero umunsi ni uko hari ubuhinga bwa none bitakimeze nka bijya byabaye 93 cyangwa 92. Ni ukuvuga hariho ubuhinga nyabwo bwo gutohoza, bwo kwegeranya ivyemezo simusiga bituma umunsi uri izina ubwo butungane buzokora, naho hatoba ubutungane mvamakungu, kuko burya ubutungane mvamakungu ni bwiza mugana bwo burafise inzitizi, novuga inzitizi kuko n'ubutungane bubanza nta gipolisi ubura bufise kugira bufate umuntu yakurikiranywe, kugira bukore nuko busaba gukorana n'inzego z'igihugu hakuremwe icaha. Ivyo navyo urazi ko nibwizwa nshingiro rishasha mu ngingo ya 50 irabuza ko awakoze icaha mu Burundi arungikwa gucirwa imanza hanze, no kugerageza kuboha amategeko kugira ngo bakore ivyaha ntibakurikiranwe hanze. Iyo ni inzitizi ya mbere, ariko umenye ko biriko biratohozwa kandi biriko birahabwa amasentare mpuzamakungu afise n'inzitizi yo gukurikirana icaha ubwo nyene, ariko umunsi n'umunsi ivyaha bizokurikirana. Ariko vyo wayiza ko ivyo vyaha bikurikiranirwa mu Burundi, ababikorewe babona, ni nabwo ubutungane twifuza, kandi bitebe nibaza yuko ahanini ari ukwegeranya ivyo vyemezo, kubiha abashobora kubibika. Je sinkekeranya ko ivyo bintu bizohana, gusa bishobora gutwara imyaka 10 canke 20 mugabe bizohana, ariko ico je sindagikekeranya. Murakoze. Ego urakoze, inyifu yawe irumvikanye. Uretse rero izo nyigisho z'ubwicanyi ziriko zirakwiragizwa n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, hari n'abandi banyagihugu n'amashirahamwe amaze igihe atanga ku mugaragaro inyigisho zibiba urwanko hagati y'amoko, inyigisho ziyamirizwa na benshi baramama ariko bikabandanya. Bamwe bati mu mabi nka jenoside ahamaze kuba ku isi vyatanguriye ku nyigisho zibiba urwanko zinakura ko ubuntu abantu bagize umugwi kanaka wahavuye wicwa. Nadine, izo nyigisho zibiba urwanko mu moko sinkekeranya muramaze kuzumva, be nayo majambo ya Reveriyano twahejeje kumva aho hejuru, mu buhinga bwanyu vyoba ari ibimenyetso bibura amabi ashobora gukorwa muri kazoza? Ni ibimenyetso wanashaka si musiga, kuko iyo bikoreshejwe cyane cyane n'abayobozi niyo kiba gitereye ubwoba cyane kurusha iyo ari abanyagihugu basanzwe bariko barabitukana canke babibwirana. Ariko uravye uko bikorwa, nk'uku usanga bavuga ngo amabingira ni nka l'un des processus de déshumanisation, baba bashatse kwereka abo bariko barabibwira yuko abo bantu bataba bakira abantu, baba bakuye kuba umuntu, kandi n'abo bantu bariko barabibwirwa bifata gutyo. Ni bimwe nariko ndavuga bya propaganda miroir, baba bariko babigisha ko abo bagamije kugirira nabi canke abo bita ibipinga, abatavuga rumwe nabo, ababavamwo mu mugwi wabo canke mu muhari wabo canke umugambi wabo atari abantu. Hageze kuri iyo ntambwe rero bakabigira umugenzo nk'uko bikorwa mu manama yose babyigisha, ni intambwe iteye ubwoba ku banyagihugu, kuko ibi biriko irabakabura kandi bakanavyumva gutyo, kuko abanyagihugu sinovuga ngo nibijuju mugabo barizera, abanyagihugu bama bizera abayobozi babo. Ni ukuvuga bari ikintu gishobora gushikana abarundi mu manga, kandi naco cyakoreshejwe cyane mu bihugu byakozwemwo amabi menshi, duhereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, kuko abantu bavuze ko ari inyenzi, bumva yuko inyenzi ari zo guhonyora, ari zo kwica, ari zo gukuraho. Bamaze kuvuga yuko umuntu ari ibingira canke igipinga, nuko bivana n'umugwi w'abantu bashatse kuvuga, bisigura yuko abara abantu bamaze kugwa kuba umuntu, nabo bariko barabibwira babifata uko kenshi.
ariko sinkekeranya abanyagihugu baraciye ubwenge, abarundi baraciye ubwenge, yaba uko byifuzwa n'abayobozi ariko byokozwe tuba tugeze aharengeye aha, ariko abanyagihugu ni ukubagira icizere kuko baramaze kubona benshi ko atari ibyo. Rero umuti ibi bishikana igihugu ku rugero uruhe? Nabivuze ni intambwe mbi cyane ishobora gukabura n'igihe ibyo bintu bitaba byakozwe mu mwanya runaka cyangwa byakozwe na wa wundi yabivuga. Sinzi ko noba nihenze mu bushakashatsi nigeze gukora ku iyicwa kuwahoze ayoborongoye Burundi Ndadaye Melchior, hariho abakunze kumwita mukorumbone. Ni ukuvuga yuko ibintu mwe n'ibyo aba ari akantu bavuga ati akagashitse, iyo bariko barigisha ayo majambo y'inzankano, akagashitse hoko gwiki. Ibyo ni za nyigisho zo mwibanga, muga wewe nk'umukuru w'umugambwe wewe abivugira habona, ni za nyigisho zo mwibanga ushobora kwibaza yuko runaka ari wabigenewe muga bigashikira n'abatabigenewe. Aha rero ushatse kuvuga yuko aya majambo ariko arigishwa na majambo ashobora kwega karambaraye agashikana mbere no kubwicanyi bw'ihonyabwoko, no kubwicanyi bwoba bugamije guhonya, ndetse uretse ubwoko gusa bugamije guhonya abantu bose batavuga rumwe, haba mu bwinshi cyane canke muri wa mugambi wahoze uvuga wa kamwe kamwe. Ego nkiri wawe Nadine, ni izihe ngingo mubona zikenewe mu Burundi muravye uko vyifashe, uko Uburundi butwawe uno munsi, kugira hakingwe ayo mabi yirirwa arigishwa ntakogwe? Izo ngingo zofatwa nande? Ingingo nkuko nabihereye ko mu bisanzwe na ingorane zategezwe gutorerwa inyishu mu gihugu cacu. Ariko iyo ingorane zateza gutorerwa inyishu mu gihugu cacu bikaba bidashoboka kuko abari kwisonga ugasanga nibo bagirizwa ivyo bintu, biranagoye. Inyishu ya mbere canke novuga scenario ya mbere nuko abanyagihugu bonyene uko batwawe, abanyagihugu abarundi, haba bari mu gihugu hagati haba bari hanze y'igihugu, bashoboye kubona yuko bose hamwe bagowe rumwe, batwawe nabi kumwe, bafise ikibazo kimwe, barashobora guhindura ibintu bonyene. Ico ni ca mbere, iyo ni inyishu ya mbere. Inyishu ya kabiri ni inyishu ahanini yova ku makungu. Amakungu arafise ico aterera kuko Burundi buri mu mihari myinshi canke mu migwi myinshi, mu nzego nyinshi, haba mu rwego rwa Afrika y'ubuseruko, haba mu rwego rwa Afrika yose, haba mu rwego rwa ONU. Barashobora gufata ingingo zibereye ku ntwaro y'ubu n'ibikorwa bibi bihakorerwa, bakamenya uko bashobora gufatira ibihano igihugu cacu, nimba nabo abayobozi babona yuko ivyo bihano bibashikira, kuko akenshi hari igihe babona ko ibihano bifashwe bibabaza abanyagihugu kuko bobo baba babona yuko badashikirwa. Fashe nk'akarorero nk'ako kugira ambargo. Inyishu ya gatatu novuga kuri izi ngorane turimwo canke igihugu kirimwo, ni inyishu novuga ishobora gutorerwa mu mugambwe wonyene wa CNDD-FDD, kuko nabo nyene ndazi ko bashobora kuba babona ibitagenda bamwe bamwe, bakabona yuko nibaze gutwarirwa nabi canke kuvugirwa nabi ivyo batategezwa kuba batwara, kuko mu bisanzwe umuyobozi yateza gutwarira neza bose, bashobora kuvyibonera bo nyene bakikosora. Ariko naco ni icizere gito cane uravye ibikorwa, haba mu butungane, haba mu ntwaro zose, mu bisata byose, urabona ko atacamira. Aho rero novuga nti igishoboka conyene nuko abarundi muri rusangi, amoko yose, ibisata byose, aho bari bo hose kw'isi,
bashobora kuba ari bo bahindura ibintu. Ego urakoze Nadine na Lambert mwasiguye ko ibiriko biraba mu Burundi ubutungane butariko burakora kugira buhane abo kwagirwa n'ayo mabi yose mbese n'izindi nzego z'igihugu harimwo n'umukuru w'igihugu na zone ntaco ziriko zirakora. Mwagize kandi muti izo nzego zose birashobora kugeraho zagirizwa ukwifatikanya kuko zitamamye canke ngo zihane abategerezwa guhana. Mu bigisha urwanko abahamagarira abarundi kwica harimwo urongoye umunsi umugambi CNDD-FDD. Lambert na Nadine ndabaza akabazo ka nyuma imbere yuko nca mpakanya abandi baba bifuza kubaza canke guterera dusozera. Muri make uko ibintu biri uno munsi mu Burundi umuntu yovuga ko leta ihari ishobora gufatwa nk'iyishigikiye ayo mabi, abategetsi b'inzego zitandukanye n'umukuru w'igihugu arimwo mwerekanye uruhara rwiwe yaba muri uwo mugambwe yaba mu gihugu zategerezwa donc izo nzego zitandukanye zategerezwa gukinga ndetse n'umugambwe CNDD-FDD ko hari biriko birakogwa mu izina ry'uwo mugambwe. Abo bose abantu batahaniki bariko barabakurikira bofata yuko bashigikiye ivyo biriko biraba. Mere kuri Lambert. Urakoze cyane. Ikibazo kiratomoye kandi nibaza ko n'inyishu yotezwa kubitomoye. Uriko uraraba ibiriko biraba mu gihugu nk'uko Nadine ahejeje kubivuga, ugahura umukuru w'umugambi ahamagarira abantu kwica abandi atabutungane bubaye, ivyo bigakorwa ku murango, ubutungane buri mu katiro k'akavaziko, ubutegetsi bw'igihugu bukirabira hirya, ndavuga nk'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko ibiriko birakorwa bishigikiwe n'ubutegetsi bw'igihugu munsi, kuko ntushobora kumbwira yuko umuntu ashobora guhamagarira abantu kwica umuntu bazana umutwe bakawuzana ababikoze ntagire n'umwe arengutswe, uko icaha cose yoba gikurikiranwako nta na kimwe cotuma bamwica mu gihe atari ariko arabagwanya, hama ababikoze ntibanarengutswe ahubwo bagashimirwa. Benshi mu bari barongoye abishe iby'akaburimbo murazi yuko bashimiwe ayandi mabanga. Turetse n'ivyo umunsi ukabona yuko abantu bariko bahamagarirwa kwica canke gupingura ibipinga. Nagenda bibutse yuko mu masezerano mpuzamakungu agwanya ikumirana, la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, mu ngingo yaryo ya 4 irategeka amareta kwihaniza no gukurikirana abantu babiba urwanko mu gihugu. Ivyo Burundi bwarasinye ayo masezerano ariko nta na kimwe kiriko kirakorwa. Aho rero mu gihe biriko biraba ubutungane bukaba bwisinziriye buri mu kavaziko, ubutegetsi bukirabira hirya, vyari bikenewe yuko hategwa intambwe yuko abantu bataka ishiramwe mpuzamakungu ONU, hakaba hariho icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ajejwe ivyo gukinga ihonyabwoko, hakabaho ico bita resolution kugira ngo muri iyo resolution iraheze igategeka ico gihugu ko gikurikirana abo bantu, kitabikoze hakaba hashoboye kwegeranywa ivyemezo vy'uko ugutegura kugirirwa nabi kw'abantu kwabaye ku mugaragaro, ubutegetsi bubibona, intwari zibona, intwaro ibona. Hano kwibutsa ko noshima ko amashirahamwe yatigenga atari make yandikiye umukuru w'umugwi ujejwe kubahiriza agateka ka muntu CNDH imwibutsa ibiriko biravugwa, amajambo y'urwanko no guhonya abantu. Uwo mugwi ntaco urishura, ni intambwe ya mbere twibaza yuko bazotera intambwe igira kabiri y'ugutaka amakungu no gushikaho kwitwara bifatiye ku bacamanza bimwe navuga rojija competence universelle. Nta soko niruze biriko biraba, biriko biba intwaro yo hagati, umushikanje w'intwaro yo hagati mu biga bibona, ubutungane ntaco twaba tukibuvuga kuko murabona ko ata n'umwe duza urutoki. Nadine. Murakoze. Ku kibazo c'uko ibikorwa n'ivyigishwa bibiba urwanko
abayobozi mbere n'umukuru w'igihugu yoba abizi ataca abikorako. Kuri jewe nta gitangaje nkuko nabitanguriye ko nta gitangaje kuko ni umuhari umwe, ni abantu batanguye kumwe, mu bisanzwe batatezwa kuguma uko batanguye kuko ubu batwarira bose. Rero ico nibaza co hindura ibintu ahanini ni yuko abanyagihugu bonyene ari bo bobona yuko hari gishobora guhinduka. N'ahandi hoho novuga yuko uravye ivyakozwe haba ku bantu banyonoye amatungo y'igihugu, mpere nko kuwagirizwa urugomero. Sinzi ko mwibuka ko mu nyuma umukuru w'igihugu yavuze ati biragoye kumwagiriza kuko nta vyemezo dufise. Hariho n'uwundi yaciye ashimira ashira mu mabanga ntihenze ngira yatwara Otrako, nawone yavuze ngo nta vyagiriji canke nta bintu bifashe abona vyomwagira. Bisigura yuko rero umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cose. Novuga ko ari umuhari umwe kandi bashobora kuba hariho bazima mugabo badashobora kubahuka kubivuga kuko babona ko ababikora bakingiwe. Nkaca nibutsa n'ikindi kintu cerekana yuko ari umuhari umwe kandi ari umuryango umwe, bagenderako nka charte y'igitabo canke impapuro ngenderwako kuri bo, inama bagize kuri ya charte yabo ya nonoka ya CNDD-FDD. Ivyo rero byose birerekana yuko ubikora wese abakingiwe, uwigisha urwanko abakingiwe, ubutungane nabo baba burimwo bashobora gutora inyishu canke bashobora gutumbereza urubanza badashobora kubigira. Ibyo rero nk'uko Maître Lambert Nigarura yabivuze, biteye bitebuke hazoba ubutungane bw'ukuri, biteye bitebuke communauté internationale canke amakungu ntihojeje yuko amakungu nayo bafise aho ahagaze bivanye n'imigenderanire y'igihugu n'ikindi canke y'ibihugu canke y'umugwi bakoreramwo. Ico novuga rero nuko atagitangaje ababikora baba bakingiwe kuko abayobozi babikora babibona bakongera n'abashimira niyo babikoze. Ego Nadine, murakoze kunyicura. Nari nababajije mwishure mu buryo butomoye. Umugambwe CNDD-FDD murasiguye ukungene bimeze, nabaje ku nzego zitomoye z'igihugu. Ubutungane bwe bufise ivyo butegerezwa gukora, izindi nzego nk'urwego rw'umukuru w'igihugu nawe nyene mwerekanye uruhara bategerezwa kugira. Uno munsi ibintu vyifashe uko vyifashe, biba abo bose babona nta numwe yamama, nta n'ukoresha ububasha afise kugira ngo akinge abarundi. Umuntu yofata yuko ibiriko biraba uno munsi nibibi bishobora gushika ejo. Izo nzego rw'ubutungane, leta ihari, urwego rw'umukuru w'igihugu bufatwa yuko bifadikanije canke babakingiye kubera atasho bakoze kandi baba bafise ubushobozi bwo kubikora. Je ku bwanje nabivuze nabisubiyemwo, nuko ubutiyaba izo nzego zatezwa gufata ingingo yaba ubushikiranganji bw'ubutungane, yaba ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, yaba urwego rw'umukuru w'igihugu canke izindi nzego zibijejwe, igishobora gushika nico wabajije ubu, igishobora gushika nuko hashobora kuba akarambaraye mu Burundi kuko izo nyigisho z'inzankano zishikira abanyagihugu benshi, hagera igihe hagashika intambwe ya nyuma ariyo novuga passage à l'acte, hakaba ico bari bifuza bari barigishije nka genocide nk'ubwicanyi bushingiye ku moko canke vya politike. Ico gihe nta muntu n'umwe muri abo bategetsi muri izo nzego wavuze atazoba abifisemwo uruhara kuko ntibigeze bamama. Nta muntu n'umwe mu nzego z'umugambwe, ego turumva neza yuko Reveriyano ari umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu, nta muntu n'umwe mu nzego z'umugambwe
atigeze yamama. Dufate nk'ubu baraja kwigisha mu ntara zitandukanye, mu makomine atandukanye, haba mu Mutwenzi, haba mu Mugoroba, nta wigeze avuga ati yamara ibiriko birigishwa si bihumuriza. Ivyo rero novuga kuri jewe yuko abo bose bazofatwa nk'uko ari abantu bari babirimwo, sinoshika no sinokoresha nuko ari abafatanyacaha, ndabifata yuko kuri jewe baba babirimwo kuko abari hari umwe kandi atawigeze abivuga ko atabishigikiye. Urakoze cyane. Imbere ko dusozera sinzi ko hariyo abo baba bafise ico babaza canke baterera. Ndabona Adonis aragarutse. Adonis bamwugurure micro. Adonis muratwumva? Oui, allo? Muratwumva? Yego ndabumva. Ikibazo nagomba kubaza. Yego. N'ikindi gikurikirana ndagarutse, hariho novuga ikimenyesha amakuru citwa Bimenye Burundi Communication Center kirongowe na Tade Nzigamasabo, kirakunda kwigisha Adonis ntituriko turabumva. Nibaza yuko yoba agize ikibazo c'ubuhinga bw'ivyuma. Adonis muratwumva? Adonis ndabona ubuhinga bw'ivyuma bumugoye, umwanya wari wagenewe kino kiganiro ukaba uheze. Iki kiganiro rero nkuko mwavyumvise cari gishimikiye ku mabi akogwa, ku nsiguro z'amabi ariko arakogwa muri iyi myaka y'intwaro ya CNDD FDD. Abatumire badufashije gusesangura ivyo tubona mu Burundi, inyigisho zihamagarira kwica, inyigisho zibiba urwanko hagati y'amoko. Abatumire batweretse ko ari ibintu vyategerezwa gukorerwa ko n'ubutungane n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu, harimwo urwego rw'umukuru w'igihugu. Uko batariko barakora, abatumire banadusigure yuko bishobora gufata izo nzego zose zifatwa nk'iziriko zifadikanije nabo bariko barabiba urwanko, nabo bariko barigisha inyigisho zishobora gukwegera akarambaraye mu Burundi. Naha rero duce dusozera kino kiganiro. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye. Ndashimire cyane abatumire. Nadine Nibigira ndabakengurukiye. Ndabakengurukiye nanje nifuza ko Abarundi baguma bafatanye mu nda. Murakoze. Murakoze. Lambert Nigarura namwe ndabashimiye. Ndashimiye namwe Ines Gakiza, ndashimiye nabo n'abakurikiye ikiganiro, ndashimiye na Nadine twasangiye ikiyaga. Yego. Ndashimiye namwe mwese mwariko muradukurikira, mwebwe twari kumwe hano ku rubuga rwa Zoom, namwe mko muradukurikira ikibiririraho kuri Facebook. Shimiye na bagenzanje bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, nkaba ndabifurije kugira iteka nitekane. Cyari ikiganiro Ijambo ni Rwawe, mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu.